Inyuma yaho zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura isubiriye guterwa n'imyuzurire y'uruzi Rusizi ikonona amazu, amabarabara, inyubakwa za leta eka mbere n'inyubakwa z'abanyagihugu. Umugwi w'igihugu ujejwe gutabara no gukinga ibiza n'isibe werekejwe n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe na hano mu gihugu c'u Burundi wagize urugendo mu bibanza bimwe bimwe vyo muri iyo zone. Aha twovuga nko kw'ishure shingiro rya Mushasha ya mbere n'iya kabiri. Ugishika kuri iryo shure wakirwa n'ibidengeri vy'amazi vyuzuye mu kibuga. Gushika mu mashure bikaba bitoroshe haba ku banyeshuri eka mbere no kubigisha babo. Kugira bagerageze gushika mu mashure, ubuyobozi bw'iryo shure bwabaye burifashisha amagunira bashizemwo umusenyi n'amagaraviye maze bakadondagira kuri yo. Baricako Clarisse umuyobozi w'iryo shure akavuga ko iyo myuzurira iteje ingorane zitari nke kuri iryo shure. Ingaruka mbi zatewe n'aya mazi iza mbere ku ishure riri mu guhenuka nibaza ko ari byo mwibonera. Iyindi ngaruka igira kabiri, abanyeshure ntibashobora kwiga ngo bamenye. Ikaba n'ishure twashoboye kuronka umwimbu utari mwiza cane, je ndi mushasha ngaha mugabo twamenye ku rugezo rutanashimishije ry'aba ishure rya nyuma muri komine mu kibazo cyakozwe mu w'icenda. Izo zose ni ingaruka mbi zatewe n'uyu mwuzurira w'aya mazi aturuka ku ruzi Rusizi. Bavuye aho baciye baja ku bitaro bikuru vya Gatumba, naho nyene ibintu bikaba atari yororo kuko no mu kugira ushike muri iyo nyubakwa bitoroshe. Ibidengeri vy'amazi vyuzuye hirya no hino y'iyo nyubakwa. Umuyobozi w'ivyo bitaro Jimmy Pascal Cimpaye akavuga ko kubera iyo myuzurira abahora bitura ivyo bitaro bagabanutse kugeza ku rugero ca gatatu c'abahora bitura ivyo bitaro. Turavye ibiharo twadufise imbere yuko duterwa n'amazi, abanyagihugu baratwitura, ariko ubunye ubona ko bigoye no kuhashika. Abanyagihugu bahora kwitura baraganze kugira nka kimwe ca gatatu c'ahora baza barashoboye kuvako. Urumva rero ko muri mission dufise yo gufasha abenegihugu batwegereye bica biheza bikatugora kuko nabo nyene babura aho batugira ngo bashobore kuza kwa muganga ngo tubafashe. Abanyagihugu baba muri iyo zone ya Gatumba bakaba batagira ayo bacira n'ayo bamira, bakavuga ko akabi kadasiga akandi kuko ngo iyo myuzurira iteye mu gihe bari mu bukene ntangere kuvaho corona itereye imipaka ikugarwa, bagasaba ko bofashwa. Jean Marie Sabushimike umwigisha wa za kaminuza akaba n'umuhinga mu bidukikije akabona ko iyo myuzurire ituruka ku bintu bitari bike na cane cane itunganywa ribi ry'ibisagara. Agahamagarira inzego zibijejwe kwigisha abanyagihugu ingene bogwanya ivyo biza mu kwikingira hakiri kare, nko kwanka ko babashira ahantu babona ko hari ingorane. Uwo mwigisha wa kaminuza akabona ko icihutirwa ari uko abantu babaho hantu bo kwimurirwa ahandi bidatevye. Abo bene gihugu babigishe ukugene bo kwitegurira kugwanya ivyo biza, kwikingira hakiri kare, n'ukwanka yuko babashira ahantu babona hari ingorane. Baraciye ubwenge nabo nyene, baramaze kubona abandi ivyabashikiye. Rero nibaza ko abategetsi bo hejuru na cane cane abatware, abari chef mustanteri, chef de zone, abashefu b'amakartier boja hamwe kugira bakingire bene gihugu. Inyuma y'urwo rugendo hakaba haciye haba inama hagati y'urwo rwego rw'igihugu rujejwe gukinga no gutabara ibiza n'isibe mu gihe bishitse hamwe n'ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura. Muri iyo nama hakaba hapfunditswe ibitari bike nko kwimura
abanyagihugu baba mu makartier ya Mushasha ya mbere n'iya kabiri na Gaharawe. Ibindi vyapfundikiwe muri iyo nama tukaba tuvyumva mwijwi rya General Anise Nibaruta arongoye urwo rwego. Mu vyokorwa rero vyihuta twasanze ubwa mbere na mbere yuko hariho ibiraba amagara y'abantu, kuko amazi yabaye menshi, utuzu twasugumwe twaraduze, ubu amazi ariko agendana ivyo bicafu, vyotuma rero n'abantu bofatwa n'izindi ngwara ziturutse kuri utwo tuzu twasugumwe twuzuye. Twasavye rero yuko ababijejwe bofatanya n'amagara y'abantu, igisata c'amagara y'abantu, kugira ngo bapompe kugira ngo ayo mazi ntabatera ingorane abantu. Hanyuma rero twasavye amashirahamwe asanzwe adufasha nka za pamu, nivyo baheruka guha imfungurwa abantu bari muri aya masite abantu twakuye mu Gatumba, ko hariho rero abandi bariko basubira guhunga kandi twariko turaba ngene twobasubizayo. Twasavye rero ko bosubira gutunganya akandi gakemanyi kugira ngo babaramire bongere babafungurire kugira ngo ejo bahashike bafunguye. Hariho rero n'ibindi bikorwa vyo gukora, cyane cyane imigende yari yaraciwe kera hanyuma bakayubaka ko uno munsi akabazibiye. Iyo migende yazana amazi ya Rusizi, iyo Rusizi rugiye kuzura agacafasha kugabanya amazi akagenda muri Tanganyika. Twavuganye yuko iyo migende ari kuyisibura, aho bayubatse ko nukubisambura kugira ngo iyo migende ishobore kugumya ibandanye igenda. Twavuganye rero n'ibindi bikorwa, nico gituma icegeranyo tuzogishikiriza vuba nyakubaho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, kugira ngo azabivugane na bagenzi we, kuko hariho ibikorwa bizosabwa yuko n'ubundi bushikiranganje bugira ico bukoze. Harimwo nk'uruzi Rusizi ya mbere aho ruzibiye, rwazibiwe kuva kera kugira ngo amazi ntiyonone ibikaju vyo muri Kiriba Ondes, aho ni muri Kongo. Ariko rero uno munsi ayo mazi adutera ingorane kuko aca mwishami rimwe iri twita Rusizi ya kabiri. Rero bizosabwa yuko hasibugwa Rusizi ya mbere, hanyuma amazi akongera karengana. Bizoca bisaba rero yuko ubushikiranganje bwo gufashanya ku Burundi n'ayandi makungu bazovugana n'ubuserukizi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burundi kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa. Hanyuma Rusizi ruzana amazi avuye kure, avuye mu gihugu cy'u Rwanda, mu gice cy'ubuseruko ca Kongo, mu Cibitoke, mu ntara ya Bubanza na Bujumbura. Hanyuma ayo mazi agaca mu mitumba ihanamye kandi itambaye, rero ugasanga rero amazi azananye n'ivu n'imisenyi, bigaca bija hasi mu nda y'uruzi, bigaca bituma rero amazi naho haza makenya aca asesa, agaca rero asanzara, agaca atera imihana mu Gatumba. Rero twasavye yuko hazokorwa igikorwa cyo twita curage, no kuvuga gukurayo ivyo bicafu kugira ngo uruzi rugumane inda yago uko yari, kugira ngo amazi ashobore kubandanya agenda. Twasavye nuko hazokorwa ibikorwa byo kubaka kimwe bita digue, no kuvuga no gukingira inkombe, bagashiraho ivu, bikazoba rero ari vyigwa bizotuma tumenya mbega hokogwa ico gikorwa cosaba uburyo bunganike. Nico gituma rero twasavye muri iyi nama yuko hojaho umugwi w'abahinga. Uwo mugwi rero ukazofasha kugira ngo tumenye ivyo bikorwa binini binini bigiye gukorwa kandi bibwirizwa gukorwa, mbe bizosaba uburyo buki. Hazobaho rero n'icigwa gikomeye ico twita plan d'urgence. Ico rero nico tuzokwama twisunga, hako dukora ataco twisunze tuzokwisunge uwo mugambi. Ico kiri mu vyo tuzokora. Rero uko muvyumvise hariho ibitegezwa gukorwa ubunyene, hariho ibindi bizokurikira, hariho rero nizokorwa mu mwanya uri imbere. Ariko hazobaho rero nuko leta izofata ingingo, ni naco tusaba cyane cyane yuko abantu bava mu bice vya Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri, Gaharawe, turasaba n'ukuri yuko bafatwa ingingo burundu, ko aho hantu hadashobora ko abantu babandanya bahaba. Mugabo hazobaho icigwa cerekana mbega abantu bamaze kububaka bakabubaka inzu zikomeye bobo bofatwa gute, kugira ngo nabo nyene bimuke mugabo bahawe inzamuzi izo bijanye n'ibikorwa bahakoreye. Ariko biragaragara yuko no munsi kubandanya bahaba n'ukuri bigoye.
mwomenya ko amashirahamwe mvamakungu nayo mu gihugu nayo nyene yari yazindukiye aho mu Gatumba kugira arabe ivyabaye nayo agire ico afashije.